nashaka rero twibaze igituma FPR ikundi y'abamafia itinya uyu mudame uyu mugore Mukankiko Sylvie canke Sylvie Mukankiko, igituma abaraje ishinga badasinzira bagakora n'amanama ngo mumurabe ngo video zibiri gusa ngo video ngo zibiri gusa ngo zirakwiye, babwira abayobozi ngo nibamurabe ngo video zibiri zirakwiye. Kuki abaraje ishinga bariya bakatamanikigwa abantu bigize ibinani abuzukuru babahitirere kubera iki uyu mudamu abaraje ishinga batetemeye bapfuye rubi bariko baratogotwa kubera iki umudamu abaraje ishinga ni kubera iki no muri diaspora abeshi bariko bumva umenga arababangamiye ni kubera iki? Ni kubera ko je naritegereje nsanga icambere muri FPR bashaka abantu bavuga bicaye atabikogwa, baje ku ma YouTube ku maradiyo vuga ariko atabikogwa. Aho muri ico gihe baraje kuri ubwo butwita bakavuga gahoro bakabwira abo baspayi babo bibipfafa ngo nintoragura amayugi, bakazibwira ngo muze murarereka gahoro nta narimwe wari bwubone bakoranya amanama bavuga ngo mumurabe ngo muze muramuraba ngo video zibiri gusa ngo zirakwiye video zibiri zirakwiye kandi mwese mwirirwa muraraba aba YouTube bo muri diaspora aribo mwese mwirirwa hatana akazi mufise mukora. Igihugu carabaye umusaka mwaragisanganguye ngo ni mumurabe nyene ahubwo mukore na komanderi ahubwo muzoze muranamuhamagara abahe n'ibiganiro muharire nyene kubijanye no vyo kubaka igihugu. Amakosa mwakoze sinabonye se yashizeho na audio y'ivyo mwavugiye mu mabanga, ubu ho hasigaye abacakaramo kabinjiramo gashika no mu mifuko yanyu y'amapantaro mwicara muriko muravuga kumbe nawe abicaye hagati. Ariko rero ikintu nyamukuru cyo kuvuga kuri uyu mudamu sikindi, uwo mudamu si nkuko aguma yiyama ngo bamwogeza batari buvuge, uyu si bavuga nicaye, icambere na mbere ariko arandika ibitabo. FPR bafise ubwoba budasanzwe ku bantu bo kwandika ibitabo bizonyomoza vya bitabo vy'ububeshi bonyene biyandikiye bagashiramo ibinyoma. Bafise ubwoba cane yuko abana bakiri bato abo mu Kinyarwanda mwitanga uruvyiruko bazoza barasoma ibi bitabo vy'uyu Sylvia bagaca ubwenge. FPR ifise ubwoba kuko ariko akora ibikorwa abeshi muri diaspora abanyarwanda batariko barakora, kwandika ibitabo. Nubwo avuga ngo yandika amateka yiwe gusa, amateka y'uyu mugore ahomanye n'amateka yandi yose y'abanyarwanda kuko ariko aravuga amabi yamushikiye n'abandi banyarwanda benshi bafise izindi ntahe boshinga zibabaje nkuko nawe afise amabi ivyamushikiye amabi yakorewe bibabaje. Batinya rero ibi bitabo kw'abana babo bo mu Rwanda bazobisoma bagatangura guca ubwenge. Ikindi kintu batinya, igitabo icambere nabonye yacanditse mu Kinyarwanda ariko hariho n'ikindi gitabo yerekanye yamaze gushira mu Congereza. Ico kintu nico gituma mubona izi YouTube zivuga mu Kinyarwanda gusa batazataka cane. Muzorabe iziga YouTube zivuga zishira ibiganiro mu Congereza zivuga ivy'u Rwanda, muzorabe ukuntu ntibaronka amahoro bobo bashaka ibibazo by'abanyarwanda bigume mu mitima y'abanyarwanda, ntihagire umunyamahanga n'umwe abivuga, ntihagire umunyamahanga n'umwe abimenya. Bobo babandanye kudandaza ibinyoma vyabo, kwiba igihugu, badandaza ko bakijije abantu benshi, ko bafashije benshi, ko ibintu vy'ububeshi gusa ko baro. Abantu rero batanguye kubivuga baca bamwataka. Kumwe bataka Idamange, mwarabonye Idamange ahagurutse kuvuga ukuntu baciye batitimira. Narigeze gutanga komantere mvuga ati bari abagore bose bo mu nteko za FPR nico bita fansidari ca kidongi baha abantu bagwaye malaria. Bari abagore benshi n'abagore benshi, simvuze ngo bose, mvuze ngo benshi muri bo bashigwa no muri ziga nzego babanje kubasambanya
ndazi ko muri bo harimo nabo usanga bo baranduje na vya bigwara bagenda n'abari abagabo kubera iki buzuye inzego mugabo ntibashobora kuvuga babona umudamu nka Idamanga hagurutse bagashwa baduka bakiruka bagasara babona umudamu Sylvie Mukankika hagurutse muri diaspora bagasara nuko bazi batinya yuko amabi yabo agiye kugaragara kandi bakumva biteye isoni. Abanyarwanda bari muri diaspora nubwo benshi harimwo abamukritika ngo avuga ibi my dear, if you can't talk ntushobora kubuza abavuga. Wewe ushoboye kwinyegeza behind screens uja ha mu chat ugira commentaire utanashize ko n'izina ryawe bwite, reka baserutse bivugire. Kirazira kuza gutosora ivyo abandi kandi wowe utari kurerekana ivyo uri kurakora ubwiza bwavyo. Kirazira kumwataka rero bamwe bibaza ngo aratuka abahutu ngo aratuka abatutsi. None nawe tanguza YouTube yawe uze wogeza abahutu uze wogeza abatutsi wumvise abatuka nawe kora YouTube yo kubashimagiza. Ikibazo kiri hehe? Ikibazo kiri abatuka kukubera ivyazi bamukoreye bimubabaza, ivyazi bakoreye abanyarwanda bababaza. Wewe ushobora kuba uri umwe mu babikoze, nawe shinga chano yawe uze uravuga ati aha ibi yavuze sivyo jewe nanje nogeza hana mugabo mureke kumwataka. Abo bahutu binyegeje ha muri diaspora bakoze genocide babandanya binyegeza, none binyegeza ngo bizoherere hehe? Ko binyegeza ntushobora kunyegeza uwo muri kumwe, ntushobora kwica mwene nyoko uce wibaza ngo ntuzomubazwa nka Kayini. Ntushobora kubikora uko winyegeza wareka nubwo utociribwa izo manza. Abazi ko wishe baraza tuyarishe. Ijya audio yashizeho Sylvie Mukankiko yabiri yabisambo ari yamashinga mwe mwitongo nabavantara ariko je mbona ari amashetani bariko barigamba. Bamwe banavuga ukuntu bishe mu nyuma abahahamutse bababonye bagatangura kuvuga ngo abo ngo ni ntuzeye bamwe bo kwa Havyarimana ngo ni intera hamwe ngo aba ngo ni intera hamwe. Kumbe bariko barabona babishe, kumbe ababahenda ko babatabaye nibo bariko barabica. Abantu bagahahamuka ngo ukuntu baca babagira transition bakabakuraho bakorera bakabatwara iyo batabazi. None nka bijya ahagurutse akabivuga umuntu akorera FPR ni wazobabara canke umuntu yakoreye muri iyo leta ya Havyarimana agasamara bakamwinjirana igihugu bakakimusahura ni wazobabara. Ariko undi muntu wese aharanira demokrasi no kwikukira aharanira demokrasi no kwibohora aba banyepolitike bagenda baraboha abantu batoteza abantu ntazobabara guko n'ivyukuri guko ni vyabaye nibivugwa nibiboneka. Ibisi bintu uvuga ngo yavyifondeye gusa nyene abatoneka mu nkovu kubera ikiguma ntikigeze gikira. Ikiguma c'abanyarwanda kuvyababaye ko nta nuko kiraganya no gukira, nta nuko ni cakiguma kidurega, cakiguma kiba nyene cuzuye ndanye neza kidurega ukarara udasinziriye. Mwese mu mitima niko mumeze, aho kubisuka hanze nko mu ngongo mu bisese harimo no kuyamamura abababuza kubisesa. Ubu biriko arabisesa hanze akaba ari we muza kwiyamiriza. Igiguma kiragaragara yuko kikiri kinini mu mitima y'abanyarwanda. Ariko uyu Mukankiko ico bamutinyira abo bo muri FPR nuko ariko avuga yongera akora. Bashaka uvuge ntukore, uvuge uzuridoga va kuri YouTube uja muri firigo utora wine unwa usubira kuri YouTube uvuga uwongera uhaguruka uja muri firigo utora ingushudya usubira kuri YouTube uvuga. Aho kuri FPR nta kibazo bazokritika gahoro mbwa ntibazoguharura nk'umwasi. Nta manama yihutirwa bazokoranya bakangurira abayobozi kukumviriza guko bazobona yuko utari ntuzeye utababangamiye na gatoya. Babonye utababangamiye na gatoyi ntaco bibatwaye bobo. Ariko babonye utanguye kuvuga ugatangura gukora, ari navyo navuze ati ari nkamwe opposition abantu bose bakoreye hamwe bakagira ibikorwa vyinshi mwora ukuntu bijya bisuma vy'igihugu ukuntu bitabikomoka canke bikagitanga amaboko vyamanitse. Iki vyerekana yuko ivyo vyoshoboka. Ni iki cuko umuntu umwe
babonye agahagurukana umuriro akavuga agakora ukuntu barara badasinziriye, impfizi z'abagabo nka ziriya, amaso zigafyura nk'indagara zanikiye kuri Tanganyika, ngo bafyurira amaso ngo mukankiko ngo muje kumuraba. Abantu rero bo muri diaspora, haguruka mukore kandi mushigikirane abanyarwanda na cyane, kandi ivyo kumva ngo ko nakari umugenzi wanje canke ngo ari inshuti yanje ngo ari muri famiye ngo akaba yarishe ngo sindamuvuga, je mbona ico kintu ari kwihenda, guko umufukiranye ubwicanye nagoma ndababwire yuko buterwa n'umudayimoni atigera apfa mu muntu, n'umudayimoni mubi sana, nico gituma Kayini yomowe akavanwa mu muryango wa Adamu akahava, guko Imana yarabona yuko umuntu yamaze gusesa amaraso ntaba akiri umuntu. Ivyo rero gusesa amaraso vyaramaze kuba, ababikoze bose ateza kubihanirwa, harimwo n'abari abo muri FPR guko nibo bakoze ubwicanyi nyabwicanyi. Muri audio bivuge ko n'indega aribo bayimanuye, baniyemereye yuko ngo bataje baje kurokora abatutsi, baje gufata igihugu. Banivugiye yuko ngo bagereranya abatutsi batigeze bahunga babagereranya cyo kimwe n'abahutu, ari vya bindi nababwira ati bari abatutsi bari barahunze n'abatutsi bo mu bwoko bw'abahima, kandi ideology yabo niyo kwica bakarandura uwo ari we wese bahuye atari muri ubwo bwoko. Nk'ivyo bivuze babantu mu mitwe bugaye baca batangura kuvuga ngo uzanya amacakubiri. Nta macakubiri. Umuntu uvuze ivyo akora ukavuga ukwasa ntabwo ubuzanya amacakubiri. Amacakubiri no mu gihe wofondera ibintu umuntu atari kwari, ariko kumva baraje bakaba bagereranya ngo abatutsi bari mu gihugu cy'u Rwanda ngo ntaho bataniye n'abahutu, ariko bagaca mu nyuma bahindukira bakabesha yuko ngo bari baje ngo gukingira ngo n'ukurokora ngo abatutsi bari mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva yuko iyo ari contraire babesha. Ikindi naco bivugiye ukuntu bagenda gutora abatutsi bababwira ngo baje kubafasha urugamba, bavuye i Burundi bavuye no mu Rwanda, babashikana ku rugamba bakaja kubakorera torotine mpaka bagapfa kubera inkoni. Ivyo ni ibintu muri audio niyumviye neza bavuze. None nk'ivyo mukankiko abivuze, ucugenda ugatarukira kuri mukankiko ngo ari karazura kaboze, namye ndaba muri commentaire ngo uyu mugore mutamuravye neza ngo azotuzanira kaboze. Kubera iki? Abo babivuga niba abandi bari bazi yuko ubwicanyi bwa bari y'abahima butazokwigera bumenyekana kuri barya abana b'abatutsi b'imfuvyi basigaye n'abafakazi. Bobo bari bazi yuko ideology yo kuguma babesha ngo abahutu byose byakoze abahutu ngo izogira sticking ngo igumeho ntizokwigera ivaho. Mugabo bo nyene bariko barigarura bavuga ivyabaye. Rero kuvyukuri uyu mukankiko Mutabazi namwe ni mwuguruye amacano mu mushigikire, kuja kuri YouTube ukavuga si ibintu bibi, guko nubundi wavuga wareka bagufise kuri liste yabo bazokwica, guko murumva ko binjiye no mu Rwanda bafise liste yabo bica. Abahutu abatutsi n'abatwa bose bari mu Rwanda bari kuri liste yabo bica. Abana ngo bahahamutse kubera babonye ukuntu bishwa abavyeyi babo ngo nabo barabakoranije babatwara kubicira ahantu. Ivyo byose nivyo bo bivugira. Vibuzimu muji buntu mw'abanyarwanda mwe mureke kufukira ikibi, rega natwe turindiriye iyo ntsinzi y'u Rwanda ntizo kwizihizwa n'abanyarwanda gusa. Intsinzi abanyarwanda nimwatsinda mukaronka igihugu c'amahoro, ni intsinzi kuri twese mu karere, twese. Ni intsinzi zovugwa bigatangaza isi, guko hari byinshi bizoca bigaragara. Bari abana b'u Rwanda baza babiciye batinya kuvuga nabo bazoshinga intahe nshasha. Abahutu biciwe batinya kuvuga bari mu Rwanda bazoshinga intahe nshasha. Aba bana bazanwa muri diaspora ngo baje guhiga ngo abantu ngo babice nabo bazotanga. Hariho ngo histoire ngo y'u Rwanda ngo ni ndende ngo ibiki n'ibiki, no ntiraba ndende na bado. FPR yayigize inzire itanahera. Histoire izoba igihe muzotunganya igihugu, u Rwanda rukazamwa amahoro, abantu bakaba free to speak, bakagira freedom. Kira muntu wese akatangura kuvuga ivyamushikiye. Isi yose izobihanza amaso u Rwanda. Niho rero u Rwanda ruzoba gwitwa u Rwanda. Niho ruzoba rugiye gwitwa u Rwanda rukubuye, guko mu mitima y'abanyarwanda hazoba hakubuye, mu mitima no mu karere twese tuzoba dukubuye. Niho u Rwanda ruzoba u Rwanda gukuri. Mugira ibihe vyiza rero mwese, sangira video murakoze.